imbere yuko umwaka urangira canke imbere yuko dutangura uwundi umwaka mushasha Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi aravuga ijambo ryo kurangiza umwaka ndetse n'iryo gutangura umwaka mushasha ari kumwe ndetse n'abandi bategetsi batandukanye. Ivyo vyose bikaba bikorerwa hehe muri Ntare House. Uti rero vyari bimeze gute? Uko biri kose ugerageje kuraba kuri ano masanamu mubona hano urabona ko bitari vyoroshe na gato. Hatumiwe abatandukanye, inzego z'igihugu niho zari ziri, abaririmbyi bacu nabone batewe iteka, abakomediye bacu nabone barimwe mu bantu batewe iteka. Uti rero vyari bimeze gute naho abaririmbyi bose batashoboye kwashika, ariko abaririmbyi bahaserutse n'abaririmbyi bakoze neza birashimwa. Harimo n'aba atlete tugerageje kuraba na Francine Niyonsaba kano gafoto niho yari yibereye ndetse na Natacha Ngendabanka. Abaririmbyi nka B-Face, Satbi Saturamabafu niho bari barugerageje kuraba ino sanamu bari kumwe na Première Dame Satbi ndetse ari kumwe na B-Face on the floor, abo bose bari batumiwe. Kigingi rokomedie umukomedie dufise akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi nawe niho yari yibereye ndetse na Mutima rokomedie. Mubigeme nibibagiye umu atlete yabikoze neza cyane nka Francine Niyonsaba ndetse na Natacha Ngendabanka, nk'umuririmbyi kazi yabikoze neza cyane agatanu ubushimwe butandukanye ndetse bwinshi n'ubwavuye mu gihugu ca Uganda. Hi people, vyari bimeze neza cyane, vyari bibereye ijisho ndetse vyanaryoheye n'abantu benshi cyane. Abajene bararyohewe cyane kubona Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yakoze ako kantu. Bano baririmbyi bakoze byinshi bitandukanye. B-Face on the floor ntawo bideha yuko uwo mwaka w'imbu 2021 yakoze neza cyane gusumba nkuko yahora akora mu yindi myaka itandukanye ndetse anatwara ni miliyoni 15 ihiganwa riheruka kuba. Satbi Saturamabafu yakoze ama featuring menshi cyane atandukanye, arakora na Otile Brown ndetse aza kuri kusora n'izindi ndirimbo nyinshi zakunzwe. Uwo bita B-Face on the floor nawe ni yarimo rero mu ruhande rw'abagabo ndetse na B-Face on the floor yari kumwe na Satbi Saturamabafu, bisigura yuko barakoze neza cyane. Burya anye na mutama wacu ajanye n'icubahiro haza turabira azaraba imiziki y'abarundi hakabona abashoboye akavuga ati aba barakoze neza. Mu ruhande rw'abakomedie ntawo bigira yuko Mutima rokomedie uno mwaka wa 2022 ko yarushije abandi bivanye n'ukuntu yagiye arakora cyane. Yarashizemo ingufu zitasanzwe ndetse arakora cyane, n'ubu video bwiwe burasirikira cyane haba ku mastati y'abantu haba hehe. Mutima rokomedie yarasirikira cyane. Yari kumwe na Kigingi rokomedie. Kigingi nawe numwe mu bantu bakomeye cyane, international comedian kuko amaze kora vyinshi, international comedian amaze kora vyinshi, araja mu bihugu bitandukanye agakora vyiza cyane. Nico gituma nakubwiye ati abari ngaha bose bakoze vyiza cyane. Francine Niyonsaba wewe ivyo yakoze namayobera kugwego mpuza makungu niwe afise umwanya wa mbere gushika kuri uno mwanya. Numurundi kazi bisigura yuko ivyo yakoze si vyoroshe. Ivyo yakoze si vyoroshe. Uno Francine Niyonsaba avuka mu ntara ya Ruyigi niyo asanzwe avuka. Yakoze vyiza cyane mu gutahukana umwanya mwiza ku isi yose. Ubu unye niwe afata ikibanza ca mbere. Vyari bibereye ijisho, bagiye barafata amasanamu atandukanye. Première Dame yarari ngaho onye Nyenicubahiro Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye Ntare. Leta mvyeyi iri kwikora neza cyane na cyane inyuma yo kurangiza umwaka yarakoranije ndetse n'abene gihugu ndetse bagenda baravuga ibitandukanye byabashikiye ibitagenze neza kugira babishire ku murongo. Bisigura yuko reka dushimire rero leta mvyeyi, leta nkozi ivyo iri kwirakora n'amateka. Na Star TV rero ntiyicaye navuze ati reka ngerageze ngira ico nkoze nanje nka Star TV kuko amateka bakoze ntitoreka kuyavuga. Badugije ibendera ry'igihugu cy'u Burundi. Francine Niyonsaba muravyibuka ukuntu yakiriwe mu gihugu cy'u Burundi akoze amateka. Igihugu cy'u Burundi kiravugwa mu makungu bivanye n'amateka yakoze.
abakomediye baratuma abantu batwenga bakaba mu mastress atandukanye. Abaririmbyi baragize ico bakora. Natacha Ngendabanka ndetse na Sadbi covid yaraduteye baranasora n'indirimbo zo kugwanya covid-19. Indirimbo zagize ico zikora, zagize bamwe zigishije. Nico gituma navuze ati kano kantu n'akantu gakomeye cyane ntegeza gucisha kuri Star TV kugira tugire ico tukavuzeko. Si ibintu vyoroshe guhonyora muri Ntare House. Naho maze guhonyorayo hari abantu benshi baba bifuza gushikayo ariko bataba barashikayo. Si wari we wese ashobora guhonyora hariya muri Ntare House. Natacha Ngendabanka yarakoze vyinshi ntawo bide. Ubushimwe yarayoraguye arabutwara. Indirimbo yiwe Pakuchena yarakoze amateka ndetse na video nziza cyane yakorewe mu gihugu cya Tanzania atari mu Burundi ndetse kugwa ku mafaranga menshi cyane. Abaririmbyi bacu bari babereye ubona gute Bface on the floor, Satobi, Sidibe, Furungu niyo yari yibereye, nawe nari yambariye costume. Rero ku munsi Satobi aje muri Ntare House yambaye igikostime kirekire guca avuga yuko afise umuriyoni muri costume. Mbega no munsi ho haza kuvuga ko yari afise amaherangana gute. Uko biri kose reka rero mfatikano kanye na jewe nifurize abantu bose aho bari hose tubifuriza umwaka mushasha mwiza cyane. Nyenicubahiro ndetse nabo bafashanya mu gutwara igihugu cyacu Burundi naboneka ndabifurize umwaka mushasha mwiza. Ndetse n'abakunzi ba Star TV reka ndabifuriza umwaka mushasha mwiza, umwaka w'iterambere muri vyose, umwaka w'imigisha, umwaka w'urukundo, umwaka wo kugwanya ibyo byose byoza bitembagaza igihugu cyacu Burundi, byoza bitembagaza urukundo w'igihugu cyacu Burundi, umwaka w'iterambere mu baririmbyi bacu, umwaka w'iterambere ndetse no mu ba journaliste cyangwa ku ma TV online yani wacu mu gihugu cyacu Burundi. Ndabakunda cyane iyo ndabazaniye inkuru banifuza ko muyikurikirana kugira igire kibafashije. Uno munsi Bface, Sadbi ndetse ari kumwe na ba Kigingi ndetse na Mutima comedian na Natacha Ngendabanka batumiwe muri Ntare House. Nawe habuze iki kugira uzutumigwe mu wundi mwaka? Bage barashima ku mapaje atandukanye aho Natacha Ngendabanka yavuze amajambo akurikira. Novuga yuko yerekanye yuko aryohewe ku mutima bivanye no kwakirwa muri Ntare House. Amaze kwakirwa muri Ntare House akatari gake ariko no munsi byari biryoshe. Natacha Ngendabanka yagerageje kwandika kuri page yiwe, yandika ati page yiwe ya Facebook ati nta kintu kiryoshe nko kurangiza umwaka wongera utangura umwaka uri kumwe na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu, papa wacu, papa w'u Burundi. Biraguha umugisha wo kuzotangura umwaka mu mugisha no mu bikorwa byinshi vy'iterambere. Nshashirako uduha hashtag twamaboko ameze ukunye yifashe neza cyane. Uwo ni Natacha Ngendabanka Bface on the floor nawe ati uyu munsi uwo ni Bface on the floor yagerageje nabone kwandika ati Sadbi nawe ati reka turahera ku byo Bface on the floor yanditse, aho nawe yanditse amajambo akurikira nibaze ko muri ko murayabona. Uyu munsi ngo twatewe iteka na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi mu gusozera umwaka w'igihugu cyacu cy'u Burundi, mu gusozera umwaka wa 2021 hamwe no kwifurizanya umwaka mushasha wa 2022 muri Ntare House. Tukaba dushimye ku butumire mwaduhaye. Sabi Kigingi comedy arandika n'abandi bose yandika ati abafana bacu, abaririmbyi, aba DJ, aba journaliste, famille n'abandi bose murakoze. Uwo ni Bface on the floor nawe yagize icyo yandika. Sabi nawe yanditse ati yanditse mu rurimi rw'igifaransa Sophie en honneur d'être invité par Ntare Rushatsi House lors de la délivrance d'un message à la nation présenté par Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariwe Evariste
son excellence yanditse Mr. Président Ndayishimiye souhaitant sauver à la nation burundaise ou bien burundaise. Je remercie cette initiative et reconnaissance au nom de tous les artistes burundais. Bifese aravuga n'abandi ndetse bari kumwe. Rero byari biryoshye cyane uko biri kose n'inkuru navuze ati sishobora kuyikawusha negezwa kuyivuga uko biri kose. Rero Imana ibahezagire cyane mwebwe mariko murakurikirana Star TV nongeye ndabifuriza umwaka mushasha mwiza. Umwaka w'iterambere muri vyose n'urukundo. Ndabakunda cyane mubandanye kushigikira ndetse no gukora subscribe nyinshi cyane. Woshobora kuba wa mbere mu kuraba ikiganiro cya Star TV cy'umwaka mushasha. Ukamfasha na partage. Bikore Imana iguhezagire cyane.